nari ntumbereye kubabwira ngo hariho ikimenyetso rurangiranwa, kandi icyo kimenyetso rurangiranwa igihe cyose kitaraba, igihe cyose isaha yacu itarashika, umuntu arafatafata bikanka, kuko icyo gitangaza kije kiba kize no kumuhindurira amateka, kiba kije guhindura paje y'ubuzima, kiba kije kuhanversa ubutware bwari buhari, ubutegetsi bwari buhari. Namwe ndaba komantere ziraho zimwe zimwe bavuga ngo muri ino chapitre ngo niho babonera neza na neza ingene Imana rero itangiye gushira mu ngiro ngo uguhindura imigambi y'abansi b'abayuda. Imana yacu nidutabara. Amachapitre y'imbere yaha arabonekanamo cyane imigabo n'imigambi n'inama n'ingingo zafatiwe ubwoko bw'abayuda, ariko ngo muri kino gice muri ino chapitre ya 6 Imana noneho rero ngo itanguye guturitsa ikintu, itanguye gukora akantu k'akavirigiye kadasanzwe. Imana yacu nidutabare, k'akajede kumbure mu mvugo ya bamwe bamwe. Imana itanguye gucurika ibintu, itanguye kubihindura ibihindukiza. Uwari uwa mbere itanguye kumushira hariya inyuma. Imana yacu nidutabare. Uyu Moridekayi rero ntabyo yari yiteze ko bigenda gutya, ariko mugabo Imana yari izanywe no kumuha ijambo, Imana yari izanywe no kumuvugira, Imana yari izanywe no kumuhindurira amateka, Imana yari izanywe no kumukura kw'agasuzuguro, Imana yari izanywe no gukuraho ishusho mbi bamushize ko bamwambitse. Imana yari ije gukuraho urupfu, kuko ngo hari igiti cyari kimanitswe cashinzwe ngo have akimanikwako, ni ukuvuga ubwiwe kari gato bugahera, ariko ikimenyetso rurangiranwa. Imana yacu nihimbazwe. Igitangaza rurangiranwa Imana isanzwe ikoresha, Imana isanzwe ikora, isanzwe icishamo ibyo yateguriye umuntu. Isaha yacu nayo birageze. Imana yacu nihimbazwe. Umuntu yagomba amanikwe ku giti, uwagomba kimumanikeko baca bamuha itegeko ry'uko ariwe amwambika imyambaro y'ubwami, akamwambika igitsibo c'umwami, akamushyira ku ifarasi umwami agenderako. Hanyuma uwo muntu agaca yirirwa aramutembereza igisagara cyane. Yumvira kino gisagara ingene kingana, agenda arasemberera. Niko kuvuga bukeje ngo kwari gusemberera ngo uku niko umwami akunze. Umuntu umwami akunze agomba ahisemo guha icubahiro, uku niko azohora agirirwa. Imana yacu nidutabare. Umuntu umwami akunze guha icubahiro, uku niko azohora agirirwa. Kubera iki? Ikimenyetso rurangiranwa Imana ikoresha mu gutabara kikaba akamenyetso ka hobyo, ikiba igikorwa cya hobyo, ikora igitangaza rurangiranwa, ikora igitangaza kitamenyerewe mu buryo butamenyerewe. Imana yacu nidutabara. Usomye amakuru akurikira uzosanga imigabo n'imigambi yose yari yapfunditswe ku bwoko bw'Abisirayeli cyangwa se bw'Abayuda, icyo gihe byose byahindutse ubusa, ahubwo abari babiteguye bose baba ari bo bihitana. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro gitondo gishasha, tugomba dusenga Imana rero dusengeye kwa no majambo nyine. Sinzi ubuzima umazemo iminsi uturucumbamwo, uzungurukamwo, ibintu bidakunda bidacamwo, ariko mugabo nahinza no kukuremesha ngo haracariho ibyizigiro ko kiri muzima. Hariho ikimenyetso rurangiranwa Imana ibasha gukora, hamwe woshishikara kwezwa, hamwe woshishikara gutunganira Imana, hamwe woshishikara kwirinda no kwiyubara, hamwe woshishikara kuzura ububasha n'ubushobozi, hamwe wo kwambara imbaraga, hamwe woshishikara gukizwa, hamwe woshishikara kubyitwaramwe neza. Haracari ibyizigiro yuko ikimenyetso cawe rurangiranwa, igitangaza cawe rurangiranwa co gushikako. Igituma bitarakunda, igituma utarava mu buzima urimwo, igituma ubuzima bwawe butaracamwo, igituma ubuzima bwawe butarakunda, nuko hariho igitangaza cawe kitaragushikira. Ico gitangaza ndasenga Imana nyene amahoro, Imana umuremyi wa byose,
Imana ibigira ikabigirura, Imana ibirema bigakomera, Imana ibisezerana ikabishitsa ngo ibi biganiro turiko turavugana mw'aya majambo uhishurirwe ahanyegeza igitangaza cawe rurangiranwa, uhishurirwe ikintu kinyegejwe nk'umugisha wawe, kugira ngo ico kintu nawe ugende ukigana, kandi ico kintu umenye neza, novuga ngo amaforteresse akizibiye, impome inkuta zikizibiye, ama obstacle intambamyi zikizibiye, kugira ngo utunganye ibidatunganye, hanyuma ubeho witeze ku mwanya n'umwanya hashobora guturika ikintu kinyegejwemo umugisha wawe. Abari baryamye bazi yuko uri wa wundi, bikangure babyuke basanga amakuru ku mboneshakure avuga ngo hariho umuntu Imana yahinduriye amateka. Imana yacu nidutabare, kandi ibyo birashoboka. Hajya ku kazi abakozi kuri karya myenda, kubera yuko wamamaje kuvere, ubuzima bwagucanze, ubuzima bwase, birakunda yuko ico kimenyetso rurangiranwa gihindura ubusa ibyari bimaze iminsi biguhangayikishije. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro. Igitondo gishasha nanone n'ano majambo nari numva mu mutima twoganira, tugomba dusenga Imana. Tudosura mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha, turiko turabandanya n'amajambo. Imbere yacu haratari ibiganiro bitari munsi ya 3 kumbure, twese hamwe twaba duhisemo kubifatanya byose. Tuzoshishikara kwerekana abantu nk'aba bahakuwe n'ikimenyetso rurangiranwa. Uyu muntu mubyumve neza, ibintu byabaye n'ibintu bidasanzwe. Ava hariya ku irembo ry'ibwami, wa wundi aho ategekwa kwama yunamira abandi, nawe uyu munsi yiriwe aratemberezwa mu gisagara ari ku ifarasi y'umwami, yambaye n'igitsibo cy'ubwami n'imyambaro y'ubwami. Byasigura ngo uyu munsi yiriwe ari umwami. Imana yacu nidutabare. Rero ni iki kimenyetso rurangiranwa, ni kino gitangaza rurangiranwa cabaye kuri Moridekayi. Tubananije muri kino gitabo nyine twobona n'ibindi byakozwe ingene Imana yatabaye aba bayuda. Nuko rero ariko mugabo nyine nta mwanya wabyo, tugomba tugarukize ngaha dusenga Imana. N'ano majambo mwese abayumvise, Imana nyine amahoro ibaha umugisha. Ndabipfurije guhura n'ikimenyetso kinyegezwemo umugisha wanyu, igitangaza kibahindurira amateka, muhure naco kugira ngo ibihe bihinduke, ubuzima buhinduke, amateka ahinduke. Kandi twabonye ngo iki kintu rurangiranwa, ikimenyetso rurangiranwa, ntawe ushobora kugihakana, abapingayi ntibagishobora. Reka kumwe tugarukize ngaha, nta mwanya ntitwobandanya muri ayo, kubera ko umwanya twifuza gukoresha usawuza wamaze kugera, kandi tugomba kumara umwanya muremure cyane ugora abantu. Mwami Imana nyaguhora ku ngoma, tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise. Umuntu wese yarabuze ibyizigiro, yarabona ko umengo bwiwe bwaheze, ariko akaba yumvise yuko hari ikimenyetso rurangiranwa, hari igitangaza rurangiranwa wamuremeye, kandi akaba abona yuko iki ari cyo gihe yari agikeneye, kuko ntikirashika ngo kimuhindurire amateka. None asubiye kwizera, ahisemo kuvuga ngo Mana mbabarira ibyangoye, ibyanyigije kure yawe, amaraso yawe amboneke kungirire neza, unyuze untunganye, hanyuma ndagomba gushishikara kurindira kino kimenyetso na kino gitangaza cyane rurangiranwa, kugira ngo mpindurirwe amateka, ubuzima bwanje buhinduke. Umuntu ucumugirira neza, umwiyereka ibisigaye, umushitse ko iki kintu rurangiranwa kibasha guhindura amateka y'ubuzima bwiwe. Mu izina ry'abagera Kristo Yesu no tubyizeye. Amen.